woba uri mu bamaze kuvyumva kuvyibonera cyangwa ukaba uri mu bavyemeza. Urashobora kuba uri muri bamwe babiharira ndetse bakanabirwanya cyane bakavuga yuko ibyo bintu bidashoboka. Bimaze kuvugwa kenshi yuko ari we muntu wa mbere amaze gukora ibitarakorwa n'undi muntu uwo ari we wese mu gisata ciwe. Bimaze kuvugwa cyane kandi yuko ari we muntu adasaza ugereranije n'ibikorwa byiwe, ngo wewe arakura mu myaka ariko ibikorwa byiwe ntibisaza. Abamukunda barabyemeza ariko abakunda abandi nabo bakavuga ibitandukanye. Gusa wewe yama yifitiye icizere, naho bamwe bamubona nk'umaze gukura ariko we bavuga yuko agishoboye. Yitwa Cristiano Ronaldo. Iyi ni Kings Family Burundi, ndaguhaye ikaze. Mu by'ukuri akivuka ababyeyi be bamwise Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Uyu yavukiye mu gihugu ca Portugal hari kwigenekerezo rya 5 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985. Niwe mwana mutoyi mu muryango w'abana bane. Se wiwe yamubyaye akaba yitwa José Diniz Aveiro ndetse nyina wiwe akitwa Maria Dolores dos Santos Viveiro Aveiro Ronaldo. Uyu muhungu Cristiano Ronaldo ubu ntotinya no kuvuga yuko ari umugabo akuze ndetse afise umuryango wiwe umukomoka ko yatanguye kwerekana impano yiwe idasanzwe ubwo yari afise imyaka 7 gusa y'amavuko. Kuva i Madeira muri Portugal agahera mu mugwi w'abato wa Andorina Nacional ndetse na Sporting Club, Cristiano Ronaldo yagerageza kwerekana impano yiwe idasanzwe gushika aho muri Sporting Club y'abakuze ari naho Manchester United yamukuye mu mwaka wa 2003. I Manchester hamwe n'umumenyereza Sir Alex Ferguson niho amateka yatanguye kwandikwa ku buryo budasanzwe. Uyu mugabo Cristiano Ronaldo atsinda ibitego, atwara ibikombe, atwara ibihembo birimo Ballon d'Or. Isi yose itangura kumumenya gushika naho abakuze n'abakiri bato babandanye bavuga ngo Cristiano Ronaldo. Uyu mugabo aheruka kuzuza imyaka 40 y'amavuko, umukinnyi afise ibintu bidasanzwe amaze gukora, aho we ubwiwe yivugiye yuko atagikina arondera gukora ibitangaza ahubwo ngo ibitangaza biramukurikira. Mu gihe abakunzi b'uyu mugabo Cristiano Ronaldo benshi bishimira kuba gifise imyaka 40 kandi agishoboye gukora ibitangaza mu mupira w'amaguru, hariho byinshi amaze gushika ko ari nabyo tugiye kugaruka ko cyane mu kiganiro cy'uno munsi. Ikintu gikomeye kandi gitangaje kimutandukanya n'abandi benshi nuko nawe nyene akunda kuvyivugira akavuga yuko ari umwe mu bakinnyi beza isi yoba yarigeze kugira hakurikijwe ibitigiri FIFA yemera. Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi wa mbere amaze gutsinda ibitsindo byinshi kuva umupira w'amaguru wabaho, kuko gushika ku igenekerezo rya 5 Ruhuma aho yarakwije isabukuru y'imyaka 40 yaramaze gutsinda ibitsindo amajana 923. Aho rero ntihaba harimo ibyo yagiye aratsinda FIFA itemera. Cristiano Ronaldo kandi yatsindiye ekipe yakinira ico gihe Real de Madrid ibitsindo bishika amajana 150. Manchester United nayo yayishitsemo ayitsindira ibitsindo 145 imbere yuko yivamo akaja muri Juventus. Iyi Juventus de Turin nayo yayitsindiye ibitsindo 101. Sporting Club iyo yahereye makiri umwana ayitsindira ibitsindo 5. Al Nassr akinamo no gushika uyu munsi amaze kuyitsindira ibitsindo birenga 89. Mbere amaze gutsindira umugwi wiwe nserukira gihugu wa Portugal ibitsindo 133. Abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abawukurikiranira hagufi umunsi ku munsi uyu bamugereranya n'igihangange mu bijanye na UEFA Champions League, bivanye nuko iri higanwa ryitwa iry'abagabo bakomeye cyane yarishitsemo akaryigarurira akarikoramo ibitangaza byinshi bitandukanye bigoye kuzogira ubundi abikora, uretse ko gusa abakiri bato bariko barerekana impano zidasanzwe mu mupira w'amaguru bigatanga icizere yuko hazoshobora kuboneka ubundi muntu. Uyu mugabo Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi afise ibitsindo byinshi mu ihiganwa aho yatsinze ibitsindo 140. Ikindi kidasanzwe kimugira udasanzwe, Cristiano Ronaldo niwe yakoze igitangazo cyo gutsinda ibitsindo byinshi mu mwaka umwe w'inkino muri UEFA Champions League, aho muri sezo y'umwaka 2013 ishira y'umwaka 2014 yatsinze ibitsindo 17 byose. Niwe mukinnyi kandi wenyene amaze gutsinda ibitsindo mu nkino za nyuma zitatu za rino higanwa. Niwe yashoboye gutsinda igitsindo mu nkino 11 yikurikiranya mu higanwa rimwe. Mbere yakinnye inkino zishika 183 zimugira uwa mbere mu bakinnye inkino nyinshi za UEFA Champions League. Mu mugwi serukira gihugu wa Portugal, Cristiano Ronaldo niwe wa
wa mbere ku isi amaze gukinamo inkino nyinshi, aho amaze gukina inkino 217, ariko kandi akaba anamaze gutsinda ibitsindo 135 bikamugira uwa mbere mu batsindiye ekipe y'igihugu ibitsindo byinshi ku isi yose. Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi akuze gusumbya abandi, yashoboye gutsinda ibitsindo bishika 15 muri English Premier League ifatwa nka shampiyona ya mbere ku isi muri sezo y'umwaka 2021 ushira umwaka 2022. Cristiano Ronaldo yatsindiye Manchester United ibitsindo 18 bica bimugira umuntu wa mbere ashoboye gukora ibyo bintu. Uyu mugabo bivugwa yuko ari kumwe n'imigwi yagiye arakinira ariwe muntu wa mbere washoboye kubikora agatahukana igikombe cya shampiyona mu Bwongereza, muri Espagne mbere no mu Butaliyani. Niwe kandi yashoboye kurenza ibitsindo 70 mu myaka y'inkino 7 ikurikirana, aho ibi yabikoze kuva mu mwaka 2011 gushika mu mwaka 2017. Uyu mugabo Cristiano Ronaldo abandanya gutangaza abatari bakeyi, na cyane cyane yuko gushika ubu ariwe muntu aza mu ba mbere bakurikiranwa ku mbuga ngurukana bumenyi, na cyane cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Mu gihe gitoyi gusa amaze kuri YouTube amaze kuba akurikiranwa n'abarenga imiliyoni 73, naho ku rubuga rwa Instagram akaba akurikiranwa n'abarenga imiliyoni 648. Ibi bikerekana yuko ari umuntu wamaze kubaka izina, na cyane cyane mu mupira w'amaguru. Benshi babandanya kwibaza ico uyu mugabo akora kugira ngo ntasaze. Mbega uyu mugabo yitwara gute kugira ngo imyaka yiwe ntimurushe inkomezi? Umuganga witwa José Carlos Noronha akaba ari umuganga w'umugwi w'igihugu ca Portugal, ngo yarakunda kwandikirana na Cristiano Ronaldo. Hanyuma Cristiano Ronaldo akamubaza ati, ndagize mwiriwe muganga, hari inkuru y'ubumenyi science wombwira nkaba ndasoma? Ibi rero uyu muganga akaba yaravuze yuko bituma Cristiano Ronaldo aba umuntu afise ubushake bwo kumenya ibintu byinshi bitandukanye, ari naco gituma amagara yiwe abandanya ayabungabunga biciye muri ibi canke ibindi. Ku myaka yiwe 40 Cristiano Ronaldo abandanya akora ibishoboka byose kugira ngo abandanye ari imbere mu mupira w'amaguru, aho agerageza kubungabunga ingufu ziwe afise kugira ngo azikoreshe ibitanga umusaruro. Cristiano Ronaldo abafana n'abamukunda babandanya gutangazwa n'ukungene abandanya ari umusore, kandi ibikorwa bitandukanye akora ari ibikorwa bisaba ingufu. Bimwe mu bivugwa yuko bimufasha kugumana ingufu ziwe ngo harimo gufungura neza. Cristiano Ronaldo asanzwe afungura inshuro 6 ku munsi, gusa usanga ibifungurwa byiwe ahanini bigizwe n'amafi yo mu bwoko bwa tuna, swordfish ndetse na cod. Niyo mafi Cristiano Ronaldo akunda gufungura, mbere n'inyama z'inkoko akazirya gakeyi bivanye n'uko wewe azifata nk'izidakenewe cyane mu mubiri. Mu gatondo Cristiano Ronaldo afata ibintu bikoze mu mata, mu masaha ya saa 4 agakunda kurya icamwa kivoka. Mu bifungurwa bye bya saa sita Cristiano Ronaldo akunda kwihereza inkoko ni salade, cyangwa iyo nkoko akayisubiriza amafi niyo salade mbere n'amagi. Ibifungurwa byo ku mugoroba kuri uyu mukinnyi w'umupira Cristiano Ronaldo bikunda kuba bigizwe n'inyama zisanzwe canke amafi. Muri rusange rero akaba atangaza yuko ibijanye n'ibifungurwa byiwe abyitondera, na cyane cyane yuko ngo iyo utabigize neza birashobora kugutera ikindi kibazo. Ikindi kimufasha kuba udasanzwe mu mupira w'amaguru, Cristiano Ronaldo ntarindira gusa imyimenyerezo agirana n'umugwi wiwe aba ariko arakinamo. Iyo bishitse ku bintu byo gukora imyimenyerezo, uyu mukinnyi ntashobora kubikora igipande, ahubwo arabikora abishizemo ubwenge, ingufu ziwe n'inkomezi ziwe. Cristiano Ronaldo amara hagati y'iminota 25 n'iminota 30 yiruka ku muvuduko udasanzwe, na cyane cyane yuko ngo bimufasha gukomeza imitsi yiwe. Ikindi kintu ngo kimufasha Cristiano Ronaldo kubandanya ingufu n'inkomezi bikamufasha gutanga umusaruro nubwo afise imyaka 40, ngo nukwiyitaho ndetse no kugerageza kuruhuka, na cyane cyane agasinzira agatiro ko kumutaga. Ubusanzwe mu ijoro Cristiano Ronaldo asinzira amasaha 6 gusa. Ku bijyanye no kuruhuka, uyu mukinnyi avuga yuko gusinzira neza ari ikintu cyankenerwa, na cyane cyane yuko bifasha gutanga umusaruro. Mu by'ukuri jewe ndakunda kuryama kare nkavyuka kare, na cyane cyane imbere y'inkino. Gusinzira birafasha imitsi, mbere navuga ko ari ibintu byankenerwa cyane. Uyu rero ni Cristiano Ronaldo, aho ariko avuga yuko gusinzira ari ikintu kimufasha cyane. Uyu mugabo Cristiano Ronaldo ubwo yahimbaza imyaka yiwe 40, hagiye hamenyekana inkuru zivuga yuko yabandanije yerekana yuko ari umuntu adasanzwe. Mu majambo yiwe yaravuze ati, nibaza ko ndi umukinnyi wa mbere yujuje
ibisabwa byose atari bwigera abaho. Arongera ati ku bwanje mbere nibaza yuko ari jewe ibintu byose ndabikora neza mu mupira w'amaguru. Kimwe mu bintu bindyohera nimba ukunda Messi, ugakunda Maradona, ugakunda Pele, ibyo ndabyumva, ariko kandi ndanavyubaha. Ariko kuvuga yuko Ronaldo, Cristiano atujuje byose, nije nujuje ibintu byose gusumbya abandi bose. Nta muntu n'umwe ndabona mwiza mu mupira kundusha, kandi ibyo ndabivuga bivuye ku mutima. Uyu mugabo Cristiano Ronaldo avuga yuko ibyo amaze gukora bidahagije gusa kugira ngo ahagarike gukina umupira w'amaguru, avuga yuko akibandanya. Cristiano Ronaldo avuga yuko ibyo amaze gukora ari byinshi kandi ari byiza cyane, gusa ngo ku myaka afise ngo ntiharagera yuko ahagarika kuko aracyafise n'ibindi byinshi yifuza gushikako. Bimwe mu byo yifuza gushikako imbere yuko akukururuka, avuga yuko harimo gukina igikombe cy'isi cy'umwaka w'ibihumbi 2026 ndetse no guhiganirwa umudari. Ikindi kintu ngo yifuza gushikako ni gushikana ibitsindo 1000 mu mwuga wo gukina umupira w'amaguru. Ikindi ngo ni gushikana ibikombe 250 bya Portugal, kubwo gushika ubu afise 217, bivuze ngo aracyabura gusa ibikombe 33. Ikindi gikomeye yifuza gushikako ngo arifuza guhurira mu kibuga n'umuhungu we Cristiano Ronaldo Jr. Ubu uyu muhungu wiwe akaba afise imyaka 14, akaba akinira umugwi w'abana muri Al Nassr. Cristiano Ronaldo uretse uyu mupira akina yamaze kubakiramo izina, sibyo gusa kubera yuko umupira wanamuhaye ubutunzi budasanzwe. Uyu mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024, ndavuga mu matariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi, harasohotse urutonde rwerekana abakinnyi binjiza amafaranga menshi babikuye mu mupira w'amaguru ku isi. Uyu Cristiano Ronaldo niwe yaje ari uwa mbere kuri urwo rutonde. Icyegeranyo ngarukamwaka cyashyizwe ahabona na Forbes magazine, ikunda kugarukana cyane ku bijyanye n'ubutunzi bw'abantu b'ibyamamare. Iyi Forbes magazine yarerekanye ko Cristiano Ronaldo ariwe yinjiza amafaranga menshi mu bakina umupira w'amaguru ku isi, aho yashyizwe mu kibanza cya mbere ni miliyoni 285 z'amadolari y'abanyamerika. Aya mafaranga arimo imiliyoni zishika 220 yinjiza ku mushahara wiwe ahembwa muri Al Nassr yo muri Arabie Saoudite asanzwe akinira, mbere ni miliyoni 65 z'amadolari y'abanyamerika akura mu masoko afise hirya no hino yo kwamamaza. Forbes magazine yerekanye yuko ngo aya ariyo mafaranga menshi abayeho ku muntu yakinnye umupira w'amaguru. Uwigeze kugerageza mbere akanayarenza no witwa Floyd Mayweather. Uyu akaba yaramenyekanye cyane mu nkino zo guterana ingumi. Kino cegeranyo kirerekana yuko ubutunzi bw'abakinnyi bwagiye buraduga mu myaka 10 iheze. Mu mwaka wa 2014 Cristiano Ronaldo yari ari imbere kuri urwo rutonde ni miliyoni zishika 73 gusa z'amadolari y'abanyamerika, ariko ubu hakaba hariyongereho ayashika imiliyoni 200 zose z'amadolari y'abanyamerika. Uyu munyaportugal Cristiano Ronaldo amaze kuba uwa mbere kenshi kuri runo rutonde. Uyu mugabo Cristiano Ronaldo akaba afise ibikorwa byinshi bituma aronka amafaranga, kandi ayo nayabazwi gusa. Uretse ayo mafaranga akura mu mupira w'amaguru, arakora n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kubungabunga no kwagura ubutunzi bwiwe. Uretse amafaranga yungukira mu kibuga biciye mu gukina no mu kwamamariza ababa bamuhisemo kugira ngo abamamarize, amaze igihe yubaka ibikorwa by'ubwiza tunga bitandukanye byinshi, harimo imitahe mu bisata bitandukanye nk'amateleviziyo, amahoteli, amavuriro yo gutereramo ibihimba bitandukanye bigize imibiri y'abantu, urukino rwa padel ndetse n'ibijyanye n'uduhuzu two munsi. Ibi byose akaba ari business ya Cristiano Ronaldo ibandanya imuha amafaranga ku munsi ku munsi. Bikaba binavugwa yuko uyu mugabo amaze kugwiza akarenga inshuro 2 igitigiri cy'amakampani afisemwo imitahe abicishije muri kampani yiwe yitwa CR7SA muri iyi myaka 2 iheze. Yose hamwe akaba afise imitahe mu makampani 21 atandukanye. Uretse rero kuba Cristiano Ronaldo akora ibikorwa bitandukanye, we nyene akishima, abamukunda bakamushima, n'igihugu kiwe kiramushima kibicishije mu bikorwa bitandukanye, aho havuzwe yuko uyu mugabo ariwe wa mbere yashoboye kumenyekanisha igihugu ciwe ca Portugal hirya no hino ku isi. Mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze 2024 nibwo byatangazwa yuko Cristiano Ronaldo azoshirwa ku mafaranga mashasha yo muri Portugal, azohora agurwa ayashika 113 by'amayero, mu ntumbero yo kumuha icubahiro nk'umukinnyi yashitse ku mateka adasanzwe, mbere nk'umukinnyi yashoboye kumenyekanisha igihugu ciwe mu makungu. Nk'uko byasohotse mu nkuru ico gihe, byavuzwe yuko igihugu ca Portugal
Portugal ibi kibikoze mu ntumbero yo kubandanya bashimira uyu mukinnyi Cristiano Ronaldo ku bijyanye n'amateka adasanzwe yakoze mu mupira w'amaguru, akongera akamenyekanisha igihugu cya Portugal. Igihugu cya Portugal rero kikaba cyafashe ingingo yo gukora amafaranga mashasha azoba ariko ifoto ya Cristiano Ronaldo ndetse ariko n'izina ryiwe CR7. Aya mafaranga akazoba ari amayero 7 mbere akazoshobora kuzohora akoreshwa hanze ya Portugal, naho aya mafaranga ngo azoba ari amayero 7 ariko ngo kubazohora bayarondera bizosaba amayero 113. Ntawasozera ibijyanye n'amateka ya Cristiano Ronaldo atakubwiye yuko uyu mugabo Cristiano Ronaldo yakoze ibidasanzwe mu mupira w'amaguru. Uyu mugabo mu makipe yose yaciyemo yatwaranye nayo ibikombe birimo 5 bya Champions League, 3 bya Premier League ndetse na 2 bya La Liga n'ibindi bitandukanye. Yagiye aratwara ubushimwe bwinshi butandukanye. Mu buzima busanzwe Cristiano Ronaldo n'umugabo akunda kwinezereza, atiyima kandi akunda kunezeza umuryango wiwe biciye mu kuha icyo wifuza. Cristiano Ronaldo n'umugabo wubatse, afise umukenyezi umwe yitwa Georgina Rodriguez. Uyu akaba ari umunyamideli akomoka mu gihugu cya Argentine, gusa yakuriye mu gihugu cya Espagne. Cristiano Ronaldo afise abana 5. Umwana we w'imfura yitwa Cristiano Ronaldo Jr. n'umwana w'imfura mu bana 5 ba Cristiano Ronaldo. Uyu mwana yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kitwa San Diego mu kwezi kwa 6 k'umwaka 2010. Akurikirwe n'amahasa Eva na Mateo, akaba ari abana bavutse kundi mugore biciye mu guterwa imbuto za se wabo. Inyuma y'ayo mahasa haraza kandi abandi bana 2. Mu kwezi kw'indwi k'umwaka 2017 Cristiano Ronaldo igihe yarabajijwe igitigiri cy'abana yifuza kuzokwibaruka, akaba yaratangaje yuko yifuza kuzobyara abana bashika 7 bakwiranye neza na neza n'igitigiri 7 akunda cyane mbere asanzwe yambara, akaba ari nacyo kimenyetso ku makampani yiwe yose. Bikaba bivuze yuko mu bana 7 yifuza kuzokwibaruka amaze gukuramo 5, hakaba hasigaye abana 2 gusa. Ibyo uyu mugabo Cristiano Ronaldo ntawo bivuga ngo abirangize. Abakunzi biwe mugira ibihe byiza. Reka tubifurize ibihe byiza, mugumane natwe kuri Kings Family Burundi.